bubahwa mwese umwe wese mu cubahiro ciwe. Imana rugira vyose yaraduhaye uyu munsi mwiza cane, nico gituma nagomba gusaba tubanze tuyikomera amashi menshi cane tuyikengurukira. Ni Imana yo gukengurukirwa koko. Jewe ndabivuga nk'ivyo niboneye, mugabo n'abakuze imbere yanje nabo barafise ibindi babonye biteye ubwoba. Mugabo jewe ndemeza neza yuko Imana ariyo yatunze Uburundi. Iyo ndiko ndavuga nti tuyikengurukire, na cane cane ndavuga nti Uburundi bwaraciye mu bihe biboneka neza ko vyangombwa vyari bikwiye kugira igihugu cacu kibe nka Somalia, ariko ntivyabaye. Nico gituma ngo bavuga nti dukomera amashi Imana cane. Nivyaba rero bitabaye no kubera Imana yonyene ariyo yaciye yifatira ibintu mu ntoki, hanyuma Uburundi busimba imanga gutyo. Uyu munsi rero ni umunsi mwiza cane kubagumya abanga b'umugambwe CNDD-FDD ndetse n'abandi barundi bose bazi ico Imana yakoreye Uburundi. Ni umunsi tuza gukengurukira Imana kuko yaratwuhiriye duha n'umutima w'ubukengurutsi, kuko nta kindi catuzanya atari ico. Uno munsi rero mpagaze ngaha imbere yanyu kugira ngo ndabaha ikaze mwese, nongere ndabakengurukire kubona mwaremeye kwitaba ubutumire bwacu. Ni kandi akaryo ko kwibuka nongera nshingira intahe Imana kw'izina ry'Umunyamabanga ku vyiza vyose Imana yadukoreye. Iki gihe turimwo ni igihe koko cyo kwigina ubukomezi bw'Imana yacu n'ibitangaza yakoreye abarundi, kuko simbeshere turavye twebwe nyene ivyo twabonye nivyo tubona ubu, dufatiye no kuvyo twumvise ku mateka y'abasogokuru bacu, turemeza vyose ko ari Imana yonyene yarokoye Uburundi kuva abarundi batanguye guca ubwenge bakarondera intahe yo kwikukira Uburundi bwari bwaranyazwe. Ubwa mbere na mbere rero twese abarundi turazi ko Imana yaturemye irema Uburundi, irema abarundi kugira ngo bishire bizane mu gihugu cabo. Ubutegetsi bw'igihugu bwari buriho kandi ari ubuvyeyi. Abarundi barubahana bakabana mu mahoro kuko bari bafise koko umuvyeyi abungira ubumwe, aribwo burongozi bw'igihugu. Ibimenyetso ni vyinshi vyerekana ko mu Burundi hari ubumwe. Nuko bwa mbere bwobwo twese twari dufise igihugu kimwe, tukavuga n'ururimi rumwe rwacu, twese twari dufise ubwoko bumwe, kandi twese twari dufise n'imico imwe. Muga mu nyuma twaragiye mu mageragezwa, Shetani iradutera mu gihugu cacu, abarundi baracikwamwo imice, batangura kubona ko badasa, mbere baratangura no kubona yuko umenga hariho abarundi n'abatari abarundi, kuko umwe wese yiharura mu bwoko bwiwe. Uko twabona ko tudasa, niko Shetani nayo yaguma yenyegeza gushikaho
bose babona yuko umenga turi abanyamahanga. Nico gituma vyoroheye cyane bakava amahanga kuturongora. Abarundi no munsi twari dukwiye gusaba ikigongo Imana, kuko kugira Imana ivyemere bibe ayo mahano twaciyemwo, biraboneka neza yuko hariho igicumuro twari twakoze. Birakwiye ko tuza turasaba Imana ikigongwe, kuko ntiyari kureka ngo bibe. Tuyibona turabiye ku karorero kuri babandi bishima bariko bubaka ikizu c'ikibaberi dusanga mu itanguriro 11 kuva ku karongo ka mbere gushaka ku 9. Baragiye barishima, hanyuma Imana ibona ko ubwishime bwabaye bwishi, ikibatandukanya indimi. Natwe rero tumenye ko iyo mugiye mu bicumuro Imana iraraka kandi igaharanira abana icyaha cy'abavyeyi, kubuzukuru no kubuzukuruza. Ivyo turabibona mu gitabo cihunguka mu baprotestanti bita Kuvayo igice ca 20 ku karongo ka 5. Rero turashobora kuba natwe muri kahise kacu basogokuru baracumuye bikomeye, koko uno munsi turakeneye kuza turabisabira ikigongwe. Erega si twebwe twenyene byashikiye, kuko n'abanyisirayeli igihe bariko barasubira muri ca gihugu ca Kanahani, murazi yuko bacumuye ku Mana, baribagira ivyo yabakoreye, arico gituma Imana yabahanye. Imana yatumye basubiranamwo, umwe yica mwene wabo, inshuti n'umuryango. None twe Abarundi ntitwicanye uko nyene, kandi twarabavukanye, twari inshuti, twari umuryango. Biraboneka yuko rero ivyo bitari gushoboka ataco twakoze. Imana kandi iyo dukoze ikibi, iyo twebwe Imana yagabiye igihugu dukoze ikibi, irashobora no kureka ubutegetsi bwacu bugasambuka. Naho nyene tuze turarabira karorero igihe Salomo yacumura ku Mana akarenga amabwirizwa yayo, Imana yamuhaye igihano cyo gutabagura ubwami bwiwe amaze kurengana. Ntaco rero Imana ikorera ubusa, nico gituma twokwama twibuka tubakubita ibifukamiro hasi tugasaba ikigongwe, kuko Imana iragirira ikigongwe ibihumbi n'ibihumbagiza by'abayikunda babemeye gukurikiza amategeko yayo. Abarundi rero byaratugoye, ubutegetsi bwacu buranyagwa, ukwishira n'ukwizana kwacu kurahera, turacurwa bufuri na buhoro, na twebwe ndetse turasubiranamwo turicana. Mbere no muri twebwe nyene abatari bake barikuye ku Mana, basenga ibigirwamana. None ntitwibuka ko mu kahise Abarundi basenga amareba, ibifaro, ivyitwa babarengesa n'ibindi. None abapfumu ntibavuga ko bakoresha abavyeyi, ari abavyeyi bavuga. None ivyo Imana yari kubireka bikabandanya uko nyene. Ariko rero Imana ntiyibagira iwayo. Umunsi umwe Imana imwe dusenga koko y'ukuri yarafashe ingingo yo gukiza Abarundi, ariko naho nyene kubera agatimatare ka bamwe twaza turayigambararira, mugana y'igacira iza iratumenyesha, itwereka ivyiza twarenganye tubona. Buke buke Abarundi turateba turamenya ko ari Imana ibigira. Navuze ko umunsi urizina Imana yo nyene ariyo yiyiziye. Yaraje nk'umutwenzi utamanzuye, umunsi urizina yiyiziye i Burundi. Yaje ije ukiza Abarundi, ica mwizuba ritamanzuye,
ariko turanka kuyakira. Imana yarabwiye abatware b'iki gihugu itirekura igihugu canje, nka kumwe yabwira Farawoni itirekura igihugu canje kinkorere. Kubera uko mpantaza umutima nyene nka Farawoni, Sekibi yarase kurekura. Iryo jwi ryaguma ribandanya mu Burundi, abavyibuka baravyibuka kuko n'umukozi w'Imana yarasemereye aranavyandika, arandika avuga ati laissez partir mon peuple. Ariko Sekibi yari yakomantanije umutima abatware nka kujya kwa Farawo. Twibuke mu Burundi umutwenzi waratamanzuye, abarundi ntitwabimenya kuko Sekibi yari yatwiziziye. Twari dufise amaso yo kubona ntitwabona, twari dufise amatwi yo kumva ntitwumva. Ijwi ryavugira habona ribwira abarundi riti kanura burakeye, ariko abarundi ntitwumvise iryo jwi. Abarundi ntitwategereye ko Imana mu kuvuga ica mu bantu, kuko twari twaranyoshwe na Shetani. Ariko Imana ntigeze heba bayo naho vyaruko. Naho twari intumva, Imana yaciye kukutumva kwacu kugira ngo ikizihanga ryayo. Nka kurya Imana yari yabimenyesheje Abanyisirayeli iciye kuri Musa, niko vyabaye no ku Barundi. Imana iravuga iti naravye abo bantu mbona ko ari abantu b'intagondwa. Ubu rero reka ishavu ryanje ribarurumbeko, ndabahonye mpeze nawe ndakugire igihugu kinini. Ivyo turabibona Imana ibibwira Abanyisirayeli ibivuga mu Misiri mu gitabo c'ihunguka ikigabane ca 32 kuva ku karongo k'icenda gushika ku 10. Imana imaze kubona ugukomantara kw'imitima y'abarundi, kandi ishavu ryayo ryaratururumbiyeko. Turasubiranamwo kumwe vyagendera Abanyisirayeli dusanga mu gitabo c'ihunguka 33, nkuko nari nabivuze, umwe wese yica mwene wabo, umugenzi wiwe n'incuti yiwe. Erega burya baravuga ngo mu Kirundi ngo atagapfuye ntagakira. Kandi turasoma no mu vyanditswe vy'ijambo ry'Imana yuko agatete ka sinapi ari gatoyi, ariko kadapfuye ngo kamere, kadapfuye ngo gahambwe ntikamera. Ariko iyo kameze kava mu giti kinini cyane, inyoni zo kwisi zose ziza zikarikako. Kandi noneho turabizi na Yesu Kristo yarinze gupfa kugira dushobore kurokoka. Murumva yuko rero no mu gihuhusi haracamwo ivyiza. Muri iyo ntureka yabaye mu Burundi naho nyene haravuyemwo urukiza. Imana irasobanura mu Barundi abigira bizigirwa, nka kurya umuhanuzi Izaya abivuga ati abizigiye umukama ubukomezi bwabo bwamabwongerekana, bagasanza amababa nk'inkona, bariruka ntibaruhe, baragenda ntibarambirwe. Izaya mwabitubwira mu kigabane ca 40 ku murongo wa 31. Uravye neza rero usanga no mu Barundi Imana aratoyemwo abizigirwa bashobora kwiruka ntibaruhe, bakagenda ntibarambirwe, bagasanza amababa nk'inkona. Ababa yabizigirwa rero Imana yari yabahaye ubwo bukomezi. Abo bantu bitorewe n'Imana kuko nta kizigenza yabatumye canke ngo abatororokanye. Hariho abari imbere bahamagawe ariko barica amatwi. Ivyo ndabivuga nk'igitangaza twiboneye, kuko abarundi ntibakunda ivyo kugwana. Ariko Imana yo yamaze kugira abo yizigiye bategerezwa kurokora Burundi. Imana yapfumye hitamwo irungika Shetani, ibavundurura mu mashure no mu buzi barimwo, ibajana kugorerwa mu ishamba kugira ngo bige inzira izokiza Burundi. Ico gihe rero barahanganye n'ibihanganye nka kujya kwa Dawudi, ariko atabukomezi bari bafise. Barasonza ntibihebura,
baremera bakagenda gusa inda zibatonderako aho hose kugira ngo Imana ibigishe kwitangira abandi. Muri ico gihe Imana yagumye ikomantaza imitima y'abatware kugira ngo ikomeze ukwemera abatowe kurokora Burundi. Abo batowe nabo nyene Sekibi yabagumijeho kuboko kuko bafata ibigirwamana nk'imana zabo, barahakana ubukomezi bw'Imana, bambaza ibifaro n'ibindi bifyiti. Naho nyene Imana yagira ishavu iribarekurirako, hanyuma barasubiranamwo. Nimwibuke abagiye barasubiranamwo uko bukeye uko bwije. Jewe yo ndiko ndavyihweza nkongera ngasoma ijambo ry'Imana, ndavuga nti kubera iki abanyisirayeli barinze kuzigura kandi hariho inzira ya hafi. Dusomye mu gitabo cy'ihunguka ikigabane ca 13 ku murongo wa 17 niho tubibona neza. Imana yari yabonye ko ari abanyabwoba, babonye intambara y'Abafilisitiya bari guca bahindukira bakisubirira mu Misiri bakaja muri ya magorwa bahoramwo. Ndasubira nkibaza ikindi kibazo nti kubera iki bagarutse mu maso ya Farao? Murazi ko bagiye hanyuma Imana igasubira gutanga itegeko ko bagaruka mu maso ya Farao. Aho navyo nyene tubisanga mu gitabo cy'ihunguka igabane ca 14 ku murongo wa 4. Bagarutse kugira ngo nyene Imana ikomantaza umutima wa Farao, hanyuma ingabo ziwe nizatsindwa abanyisirayeli baheze bemere yuko koko ari Imana nyamana ifise ubukomezi kurusha izindi mana abandi basenga. Ishavu ry'Imana kandi mu Burundi ryagumye ritururumbirako kuko hariho imyaka baba bavuga ngo bari muri leta basubiranyemwo, baba n'abavuga ko bari mw'ishamba basubiranamwo. Turavyibuka twese mu myaka y'igihumbi n'amajana 1997. None muvuga yuko Imana itabibona kugira ngo bibe kujya kwaro kugira ngo dutebe twikebuke. Niho mu mwaka w'2001 rero ahuziye ubwiza bw'Imana buribonekeza, Umunyamabanga bemera gusezeranira Imana ko kuvubu ari ifise ikibanza ca mbere mu muhari wabo. Iryo sezerano riba rirugururiye ivyiza vy'Imana Uburundi. Abarundi bose bace bahurumbira umuhari CNDD-FDD gushika naho mbere n'abahora bawanka bahurumbira kuko baciye baroswa gutahura. Umuhari wari gitabwa mu makungu curizigirwa ko ari wo ugiye kuba ku Burundi. Ibiganiro bica biba biratanguye guhera ico gihe. Ivyo vyose no kubera Imana yarizi yuko abarundi bategereza guheza iyo ntambara atawutsinze uwundi kuko bari umwe. Aha nahiyo ndiko ndahiyumvira, nababwiye ko no munsi ari kubashingira Intahe. Kuva tugize iryo sezerano harabonetse ibitangaza, kuko kare abantu bose babona yuko intambara iri mu gihugu ari intambara y'ubwoko, ariko twagiye tubona Abahutu n'Abatutsi batangura kwinjira muri uwo muhari. Hanyuma rero tutangura ibiganiro, harabaye igitangaza kitagira uko twokivuga, kuko turi mu biganiro ni jewe nyene nari ndabirongoye, nije natwara umugwi w'umuhari CNDD-FDD. Twagiye imbere y'abarungitswe na leta y'u Burundi, hanyuma dutanguye kuganira. Umugwi wa leta y'u Burundi tubona batanguye gucanamwo, mbere nuwo twibaza ko yodushigikiye siwe yadushigikiye, ahubwo twashigikiwe nabo twibaza ko ari bo botugwanya. Ngira ngo ababaho muri ico gihe muribuka nk'uwitwa Joseph Nzeyimana yatwara umugambwe RADES, nta numwe yokwemeye ko yociye aja ku ruhande rwacu. Murumva yuko cari gitangaza gikomeye cyane, caciye corosha ibiganiro ko twese twaciye tubona inzira imwe irora ku Burundi bwiza. Kuva ubwo rero abarundi twaciye tubona batangura kubona kimwe Uburundi buzodutunga bukadutungira abana, abuzukuru n'abuzukuruza.
Imana yarungitse rero umutima mweranda ku barundi batangura kubaka ubutegetsi bw'igihugu, amateka mashasha arandikwa ku Burundi bwacu. Tubivuge tubisubire, Imana yatugiriye ubwo buntu kubera mu barundi nyene havuyemwo abemera bakagira isezerano bakavuga bati tuzokorera Imana umukama wacu gusa kandi tuzokumviriza ijwi ryiwe. Tubisanga muri Yozuwe igigabane ca 24 ku murongo wa 24. Murazi ko nkuko twabisezeranye twaciye dushinga nibuye ry'icagirizi kugira ngo uzohemuka kuri iryo sezerano iryo buye nyene riba riryo rizotwagiriza. Duhiriwe duhishije no munsi turi hagufi yaho twashize ico cagirizi, kandi murazi yuko twaciye twumvikana yuko abarundi twese amadini yose turi kumwe twoza turaraba rimwe mu mwaka dukoranira hamwe twese dusaba ikigongwe Imana twongera tuyikengurukira kuvyiza igumizira dukorera uko umwaka utashe. None ni murabe hamwe twavuga twoza turahurira, kuko muribuka ko twavuze tuti mbega none tuzokwaba duhurira mu mahema aho umuyaga uza ukayatwara imvura yaza ikatunyagira. Ahubwo reka turondera aho tuzohora duhurira twese turi amadini atandukanye. None murabona yuko ku nguvu zanyu tuhagejeje kure, murabona haruguru yanyu. Sinzokwigira rero jewe ndeka gushingira intahe Imana, nzobivuga kugira ngo n'abana batari bahari igihe twasezerana baze babimenye ingene Imana yogururiye abarundi. Nzobivuga kugira ngo abarukubu no muri kazoza babimenye, bamenye ivyiza Imana yakoreye Burundi. Ntaho vyari vyarabonetse aho ingabo zishamiranye mu gihugu zisubiza inkota mu bwubati zikagwana mu nda atawubabanguranije canke ngo abace mu mwanya. Ico ni gitangaza. Ntaho vyari vyarakabonetse ku isi yose aho abantu bariko baricana babiheba, umwe agasinzira uwundi ateramye kugira ngo amukingire umwasi. None ico si gitangazaga yemwe? Turacarindira ikimenyetso ikihe kandi twaravyiboneye. Erega tugiye turasoma ijambo ry'Imana riratuma dutegera ivyo tubona. Kumwe vyari vyanditswe n'abahanuzi mu ijambo ryayo, Imana yari yateguriye ivyiza Burundi. Kuko turasoma hari handitse ngo ibingira n'umwagazi w'intama bizorisha hamwe, intambwe izosangira ubwatsi n'imfizi. Niturabe mu gitabo cy'umuhanuzi Isaya ikigabane ca 35 ku murongo wa 25. Uno munsi nitwemera ivyanditswe vyeranda, kuko tweho turafise ico twabonye n'amaso yacu, kandi nuno munsi kiraboneka. Ababaye ivyabona igihe ca kera ducobwa bufuni na buhoro barabizi, ndetse n'ababonye amahano y'imyaka ya 72, 88 na 93 n'ayandi mahano ntavuze, ntibokwemeye ko Imana ivuga kandi bikaranguka. None ntihari handitswe ngo nkako ngiye kurema ijuru rishasha n'isi nshasha, ntawe uzoba cibuka ivya kera ntibizoba bigica mu mutima. Ni murabe mu gitabo ca Isaya nyene ikigabane ca 35 ku murongo wa 20 kuva ku murongo wa 25, ngo bazokubaka inzu bongere bazibemwo, bazotera imizabibu bongere barya ivyamwa vyayo. Ntibazokubaka inzu ngo wundi abari wayibamwo, ntaco bazotera ngo wundi abari wakijya ivyamwa, kuko imisi y'igihugu canje izongana n'imisi y'igiti. None nk'ivyo abarundi yemwe ntitubizi. Imana ikavuga iti abo nitoreye bazokoresha ivyahinguwe mu minwe yabo. Iyo ni Imana ivyivugira. None ni murabe ingene Burundi buriko burogorora, aho natwe twihingurira kandi tukaba ari twebwe tubifungura. None rero ndashobora kuvuga nti iryavuzwe ryaratashe Burundi. Abarundi iryavuzwe ryaratashe Burundi.
abarundi bari bahanganye uno munsi barasangira, ntawe ukinyaga inzu wundi, turarima tukimbura tukabifungura. None heraba no ngaha turi n'amadini yose asigaye aza kicara hamwe tukayaga kumwe izina ry'Imana, dukomera amashi iyo Mana yacu irabikwiye. Erega yemwe, ejo amakungu azovuga ati Imana y'u Burundi, kuko ku bwacu ntisa n'izindi mana uravye ivyo yakoreye u Burundi. Ibimenyetso ni vyinshi ntawo bivuga ngo abimare, ntawo vyari vyarabonetse aho mbere n'umuhari uvuye mu ishamba uja mu matora ugatahukana intsinzi. Nimwibuke mu 2005 ingene abakandida babonye umukandida wa CNDD-FDD baciye biyonjorora. Imana yari yabavugiyemwo kugira ngo abarundi tubone bishasha. Nivyo koko yari yabonye ko imboneza yacu izokubahiriza izina ryayo, tuyikomera amashimeshi. Ega natwe nituze tuyitaga kwa karorero turi ivyo bahanuzi bavuga. Umuhanuzi Ezekiel yaravuze kandi biraranguka mu Burundi ati nzotagatifuza izina ryanje rihambaye ryacyogejwe mu makungu, izina ryanje mwacyorejwe yacorejwemwo. Niho amakungu azomenya ko jewe ndi Umukama ninagaragaza ubweranda bwanje muri mwebwe babona. Nzobakura mu makungu ndabatorokanye, ndabavane mu bihugu vyose ndabakoranirize mu gihugu canyu. Nzobamijagira amazi acyoroye muce mu abacyorowe. Nzobacorora ubuhumane bwanyu bwose ndabacorore ibigirwamana vyanyu vyose. Nzobaha umutima mushasha shiramwe umuzirikanyi mushasha. Nzobakuramwo wa mutima w'agatare mbashiremwe umutima woroshe. Nzobashiramwe umuzirikanyi ndabahe gukurikiza amabwirizwa yanje, yanje no kuba intatana mu ndagano. Nzogerera mu gihugu nagabiye basokuru banyu, muzoba igihugu canje nanje mba Imana yanyu. Nzobakiza ubuhumane bwanyu bwose, nzotumako ingano kandi ndazamishe cane, nta mapfa nzoba nkibatera. Nzogwiza ivyamwa n'ivyimburwa mu mirima kugira ngo ntimuzosubire guterwa iceyi n'inzara mu makungu. Iryo niriyazwe n'Umukama. Ni mu bisome muri Ezekiel 36 uva ku murongo wa 23 gushika ku wa 30. Ibi mubiravye ntimuvuge ngo vyaraba abanyisirayeli gusa, kuko natwebwe biraturaba. Nico gituma twokwama twibuka iyo twari turi naho tugeze. Umuntu ariko araraba ingene abarundi bahindutse, muribuka amacakubiri yaraturimwo. Kagatima tare twari dufise, murabona yuko buke buke kariko karagenda. Ubu mu Burundi ntawe kivuga ngo simvugire ngo kuko umuhutu aranyumva canke umututsi aranyumva. Murumva yuko Imana yadushizemo wundi mutima. Nimwiyumvire muribuka ingene tubatse inzego z'umutekano mu gihugu cacu, aho zose zija hamwe zikingira bene gihugu kandi abanyene gihugu bakazizera. Aha muri mwebwe ntihabuze uwo mu minsi yahera yumvise imodoka y'igisoda yacahunga komoka, muguno munsi ayumvise acaja kwibarabara kuyisaba lift. Imana aradushizemo umutima w'urukundo w'ubumwe. Nimurabe iki gihe turimwo, nta mezi mesha asigaje amatora atabaye mu gihugu cacu. Nimurabe akakayaga kari hagati y'abanyamigambwe. Uno munsi abarundi barabona yuko amatora atari gikoko, kandi murabona ingene dutekanye. Nobo abanyamigambwe twese turi kumwe, uretse amadini abanyamigambwe turi kumwe, ndetse n'amashira hamwe adahana inyungu za politike turi kumwe. None rero bukanye ubwo noronka ivyo mbandanya mvuga, kandi Imana yahereye kera itubwira kandi kabishitsa.
natwe tukabibamwo. Nivyo turazi yuko hari abagifise agatima tare no batavyo batahura, so kuvuga ko batabibona, ahubwo ntibashaka kubitahura. Bafise amatwi yo kumva ntibumve, bahagira amaso yo kubona ntibabone. Ninde atarabona ivy'Imana yakoreye Burundi? Wa muririmbyi ati iyo Mukama ataba kumwe natwe, igihe abantu baduhagurukira bari kuturya babisi kubera ishavu ryinshi bari badufitiye. Umukama naheza watadutaye mu menyo yabo tabagure. Abatarabona ivyo nabakomantaye imitima. Muri iki kigabane twakuyemwo ijambo ry'urufatiro. Imana yabwiye Musa iti nzokomantaza umutima wa Farawo abakurikirane. Yamara kubera Farawone n'ingabo ziwe zose nzoninahazwa ku buryo abanyamisiri bazomenya ko ari jewe ndumukama. Tubisoma mu gitabo cy'Ihunguka ikigabane ca 14 ku murongo wa 4. Muraraba neza y'abantu bahatswe iyo batabarutse niho bibuka Imana. Aba bafise agatima tare, abafise umutima ukomantaye nibanyumve, bazoza kubimenya iyo vyamaze kubaca mu myanya y'intoki. Amahoro umenya ko akomeye iyo yabuze. Nico gituma boza barumva mweneza impanuro. Mwarabonye mwese vyabaye mwaka wa 2015. Noneho siho twaboneye ukuri kw'Imana, tugatangura gutunganya. Mu 2015 niho twatanguye kubona ukuri kw'Imana, dutangura gutunganya mwene ibi bikorane mpuzamadini. Erega abakekeranya canke afise ubwoba bwa kazoza ntibazobura. Na Yezu turazi yuko yakoze ibitangaza mukiza abantu benshi kandi bose bagatangara. Turibuka igihe yakiza umuhungu w'umupfakazi mu gisagara c'Inayini, bose baguye mu gahundwe bashemeza Imana bati Imana yaramukije igihugu cayo. Ni murabe muri Luka ikigabane ca 17 umurongo wa 16. Ariko rero naho bavuze ivyo nticabujije ko ari bonyene bamubamba. Nimwiyumvire namwe na Yohani Batista ari mwibohero yumvise iyo nkuru, yaragize amakenga kandi ariwe yaramuzi gusumba abandi kuko ariwe yari yabaye imburi yiwe. Yaciye atuma abigishwa biwe barungika kwa Yezu kumubaza ati bati urumwe yimirije kuza cyane turindira uwundi. Yezu nawe arabishura ati genda mubwira ivyo mubona n'ivyo mwumva. Abantu b'impumyi barabona, abamugaye baratambuka, n'ibindi ni mu vyisomere muri Luka ikigabane c'indwi kuva ku 18 gushika ku 20. None ubu turiko turabaza ngo mbega Burundi bwarose amahoro? Umwe wese nagenda avuge ivyo abona n'ivyo yumva kuri bagenzi we. N'abanka kumva iyo ingorane zibaye bumva bamaze kugwa mu rudubi. Twibuke na wa musoda bahejeje kubamba Yezu acikanye yavuze ati nivy'ukuri uyu muntu yari umwana w'Imana. Soba muri Matayo 27 igihe ca 54. Abarundi natwe twarabonye turatahura, ubu harageze ko dushinga Intahe kugira ngo bose babimenye ko Imana yaramukije Uburundi. Ntituze kuza kurondera ngo koko ngo bwa bundi Burundi bwari mu mahoro kuko tubonye tuyabuze, ahubwo tuyatsimbataze ubu muri iki gihe. Ndetse n'abagumyabanga biyumviriye kwama bibuka Imana ivyo yakoze, abenshi bazobavuma, mugabo impera n'imperuka bazovuga bati bwa bundi bimwe bavuga vyari ivyo. Ntituze rero tuvyibuke twaramaze kudubi. Nivyo abadashaka kubona bazokwamaho, intumva zizokwamaho kuko nijuru ntiryagenewe bose. Ariko tugume twibuka kugira ngo turabe ko hari aho kugurukwa. Mere nk'abamwanditsi w'Izaburi ya 78
aho yasubije amaso inyuma araba ivyiza Imana yakoreye abanyisirayeli, yongera araba icatumye imigwi imwe itsindwa. Niwe yaciye avuga ati, bene Efurayimu bari bafise ibigwanisho kandi bari bazi kurasisha umuheto, ariko barataye baromoka ku munsi w'urugamba. Kubera iki bataye bakomoka? Ntibazigamye isezerano ry'Imana, barase kugendera mu mategeko yayo, baribagiye ibikorwa vyayo n'ibitangaza yari yaberetse. Nico gituma batsinzwe bagata bakomoka. Ivyo turabisanga muri Zaburi 78 kuva ku garongo k'icenda gushaka ka 11. Tumenye natwe ko ivyo vyose vyabashikiye kugira ngo bitubere akarorero, kandi murazi yuko ivyanditswe kugira ngo bitubere impanuro twebwe nyene, nk'uko umutumwa Paul abitumenyesha acishije mu ikete giwe rya mbere yandikiye abanyekorenti ku kigabane c'10 ku karongo ka 11. Nanje ndiko ndashingiye intahe kugira ngo bitubere icigwa mu buzima tugezemwo no munsi. Twibuke na twebwe tugisaba ibigirwamana vya njoni n'ibindi bifaro. Twibuke ko abari bafise ibiheko vyinshi aribo batanguye guhitanwa n'intambara. Aribo kandi twibuke ko umunsi twagaruka ku Mukama ari hejuru ryugurukira Burundi, abahora bafise agatimatare bararonka umutima woroshe kubera abagumyabanga bari bahejeje gushira umukono ku isezerano ritazohinduka yuko Imana ifise ikibanza ca mbere mu mugambwe CNDD-FDD. Ivyo ndabivuze kandi ndabisubiremwo, haba abavyanka canke abavyemera, imvura yagwa canke yareka, hanyerera canke haduga canke hamanuka, iryo sezerano ni ntabanduka mugambwe CNDD-FDD. kandi uwo munsi twagemeza uzokwama wibuka igihe cyose uwo mugambwe uzoba ukibaho mu Burundi. Nico gituma twama kandi tuzokwama dutegura igikorane nk'iki dufatiye ku igerekerezo rya 21 nk'uko vyemejwe na komite nkuru y'umugambwe CNDD-FDD yabereye Ingozi mu 2018. Dusaba abarundi bose bakunda Imana n'igihugu ko bokwama bifatanya n'abagumyabanga, kuko twarabikoze abarundi baragabana izuba riva. Ehe namwe ni murabe, mu 2010 hari umugwi wari wihaye gutoba amatora. Imana ivugira mu mboneza yacu kumwe yabigirira mu city bazohera nk'ifu y'imijira. Ivyo riba iryavuzwe rirataha. Mu 2014 igihe hari intumva zariko zirahiga ngo amatora ntazokunda ngo abe, yarongeye avuga ati bakinda bagaramye canke bicaye amatora azogenda neza cane, kandi niko vyagenze. Ryaravuzwe rirataha, intumva ziragerageza, ariko Imana irasambura imigambi yazo mibi ku Burundi. Nico gituma abarundi tuvuga tuti Imana ninahazwe mu ijuru, mu Burundi naho haza amahoro ku bantu Imana ikunda nabo bakayikundira. Tuze turibuka ivy'Imana yagiye irakorera Uburundi. Muribuka ivyaba ico gihe mu 2015, ivyo vyose abari bagiye mu mabarabara, inyamiramabi zari zananiwe kubakura mu ibarabara, ariko Imana yaraciye mu gihuhusi ca shetani izana icitwa kudeta. Bamwe bari mu ibarabara baravuye mu ibarabara. Navyo nyene ntivyahereye aho, hari abandi bari barahawe ibigwanisho, naco batari bakoze kugira bahungabanye umutekano w'igihugu, ariko muri bo hababiziziwe n'impwemu mbi, bagira umutima ukomantaye nk'umwe wa Farawo mu Misiri. We yakurikiye abanyisirayeli, Imana yarokoye, hanyuma ingabo ziwe zigaherera mu kiyaga gitukura. Nabo barakomantanije imitima yabo, baja gutera amakambi y'intwara miheto zitekaniye. Vyabigwanisho bari bafise babivuye mu bene gihugu, hanyuma agahengwe karaboneka mu gihugu.
none gaye mwe cyo sigitangaza. Muribuka aho amakungu yaravuze ngo azane inteko mpuzamakungu za maprobu, ariko ico ciyumviro cahereye iyo cavuye kanatsinda. Imana yari yaraciye mu musavyi wayo aho yavuga ati ubuzoshaka gutera intambara mu Burundi izotanguririwe kandi ihereriwe. Muribuka dufatirwa ibihano, Uburundi bugafatirwa amaboko imugongo, mugabo Imana ivyo vyose ikabidukuramwo. Ibice 52% bahora bahaya ko bafashisha Uburundi birataha iwabo, ibice 48% bihinduka 100%. Ico naco kiba kibaye ikindi gitangaza. Abizi ivyo guharura ibijanye n'ubutunzi n'ubu ntibaratahura indimburo y'ico kintu, ariko twebwe turabitahura kuko bisigura ko akabanga k'Imana kujya atawuramenya ubuhinga bukoze umuntu ngo agire ubuzima n'ubwenge. Si ivyo gusa, bari bazi ko bazorutegera ku nzara, bibagira ko Imana yatanze inyama n'imikate mu bugaragwa atakihamera. Bibagira ko Imana yamenye igitandara cibuye kikavamwo amazi ahatana imvura yagwa. Imana yadukoreye ibitangaza, turarima biramera, turimbura. Umunwa wose aronka ico fungura muri Burundi, igihe tuzi ko ibihugu vyinshi bifungura ivyo basumiye mu bindi bihugu. Ni murabe bene wacu ingene tumerewe neza muri iki gihugu, muzi akahitiye, muzi imitima twari dufise ingene yari imeze. None ivyo vyose nibimenyetso vyerekana igikorwa c'Imana. Ntihagire rero kubera ivyo vyose umuntu agira ubwoba bwa kazoza. Nagira mbwire abanyabwoba, kurya Karebu na Yozuwe bagiye kubwira abanyabwoba b'Abanyisirayeli, muribuka ko babwiye bati igihugu twagabanya n'igihugu ciza, n'igihugu gitemba amata n'ubuki. Ntimugararize rero Mukama kandi ntimutinye abantu b'impwemu mbi bari mu gihugu. Icabakingira carabahevye, nayo Mukama ari kumwe natwe. Ntimutinye rero. Nanje ndababwiye nti ntimutinye, imbere ni heza cyane. Aha naho nyene noshinga intahe mvuga nti abanyabwoba nibo bakunda kuzana amazimwe. Abanyabwoba nibo bavamwe abahemu, kandi ikibabaje nuko rimwe na rimwe bateregwa. Jewe mpora nkunda kwiyumvira ndiko ndaraba kuva dutanga urugo rugamba, umuntu wese yahemukiye igihugu agahemukira urugamba rwo kogora Burundi ntiyerewe. Nico gituma abantu b'ubwoba botsinda ubwoba bakwizigira Imana yose, kuko uwizigiye Imana ntatetegwa. Noneho tweho rero duhiriwe duhishije kuko dusaba ivyiza ku Barundi. Iyo tuba twasaba ibibi turazi yuko tutoshimiwe. Nimutangare ko dusaba tukishurwa. Nidukomeze ubumwe bwacu mu gisabisho, kuko nk'uko ijambo ry'Imana ririvuga, hano kwisa abantu babiri bashize hamwe bagasaba ico basabye cyose, dawo mu ijuru azokibaha. Tubisanga muri Matayo 18 akarongo ka 19. None rero bene wacu, uno munsi twaje kumara imisi itatu dusaba kugira urugendo rwiza mu nzira turimwo. Umukama aciye kuri Musa niwe adutekerera induhuro rugenda ati ntimugire ubwoba, gumya umutima. Noneho tweho twarabonye turategera. Abato b'u Burundi nabo nyene barabibonye baratangara, ubo bibaza bati mbega yemwe bajya abantu basenga Imana iyihe? Nanje ndishura mu kibanza c'Abagumyabanga nti dusenga ya Mana ya Burahimu, Imana ya Izahaki, Imana ya Yakobo. Iyo Mana dusenga ni ya Mana twemera ko ari Imana y'u Burundi.
none rero twaje kuyikengurukira iyi misi itatu kandi uwukengurutse abayongeje. Nico gituma mwese uko mwaje mwokwagura imitima mukayorosha kugira ngo mutima mweranda ronke ahaba mu mitima yacu twese, hanyuma ishaka ry'Imana gikorere ngahi wacu i Burundi. Muri iki gisabisho tugume twibuka gusaba imbabazi kwa hose twacumuye kugira ishavu ry'Imana ntirutururumbireko, kandi twongere tugume dukenguruka. Mbere ni kuri ico cipfuzo sozereye ko iyi ntahe naho nari mfise vyinshi nari kubabwira. Ndabipfurije kuranirwa muri iyi misi yose tuzomara muri iri huriro mpuzamadini ryatunganijwe n'umugambwe CNDD-FDD. Imana yabazigamye no bibandanye kubarinda. Murakoze, tugira amahoro y'Imana. Imana y'urukundo, tuyishimire iyo Mana yaturemye, tuyishimire imisi yose, tuyishimire imisi yose. Yabayira turagira mu gitondo, yabayira turagira mu nda, yabayira turagira